Yes, nkuko vyama murabizi ko kenshi iyo dushitse hano kuri kamera za Niyosel TV tuba turiko turabashikiriza ibikorwa bitandukanye vy'aba artiste aho haruhande yuko berekeza muri studio bakaririmba turabasanga no mu kibano aho babasanzwe baba kugira ngo abakunzi b'umuziki w'u Burundi bamenye bati bano ba artiste baba bari mu biki haruhande yuko tuba tumaze imisi tutabumva mu maradio na cyane cyane muri bishasha bamaze imisi baduhereza baba ariko barakora iki mwiyo misi heze twumvise amakuru menshi cyane kuri Vijuwawa mukunda cyane n'umuraperi akongera akanaririmba R&B akaririmba Afrobeat ndetse n'ubwo bitandukanye twavuye tumenya ko yahavuye yiga gushona impuzu ahashona style zitandukanye zaba impuzu z'abagabo impuzu z'abagore ndetse n'izazindi usanga kenshi uci iruhande y'igiti zigatabura naho nyana aratera ibiremo ibintu bigaheza bikagenda neza mwamaze kumubona ko twamusanze ahasanzwe akorera neza na neza muri zone ya Buyenzi neza na neza kwibarabara gindwi nimero 40 ni hakorera kano kazi kiwe ni Vijuwawa yagize uti kabisa nimuze nta kibazo ati genzi hinduka ku mirimo haruhande yuko abenshi bakunda kutubwira yuko atabikorwa bindi dukora ati turabavwayu ntaco duhereza iminwe ati je naramaze kwiga akazi ko gushona impuzu ati kandi kino gihe ndashima intambwe ngeze kwa niyo mpamvu twavuye tumwegera kugira ngo abakunzi b'umuziki w'u Burundi bamenye nimba akiri mu gacerere gato hari ibindi abari kwarakora Vijuwawa nabona akazi kameze neza hano uburi kurapambana n'ubuzima umeze neza nukuri ndashimira Imana Vijuwawa aka mabawa kama kawa kama dawa yani dawa sawa poa nini fresh iki kivugo cyaje gute yani sira ngo tumve Vijuwawa dawa kama dawa nini na nini yes Vijuwawa kama kawa kama dawa aka mabawa dawa sawa dawa poa yeah fresh bivuze ikindi vyavyo nukuvuga je ndo umuntu nkora umuti mu mitima y'abantu kubera je n'umuntu kuva kera nkiri muto ikintu nisanzemo impano yanje fisi n'urukundo niyo mpamvu uzosanga no mu ndirimbo zanje nyinshi nigisha urukundo gukundana ko abantu twese twobaho twumvikana wirutse twari twakugendeye aho twaganiriye ibitari bike na cyane cyane kubijanye n'umuziki mwari mwakoze indirimbo y'ukwikukira kumwe n'abartiste bagera kuri 5 kino gihe naho twahavuye twumva yuko ikintu cyo gushona ukizi kigage nitwagikomoje ko mugabo tumaze kuvyina twagize tuti ifo ko abakunzi b'umuziki w'u Burundi bavyibonera n'amaso uno mwuga wawize kuva ryari bwana Vijuwawa uyu mwuga ndawumaze mu gihe kitari gito kandi bumva sinaje nawishikanyemwo ndashimira niyo mpamvu abatama baragahoraho igihugu kitagira abatama bakunde babiteho kubera abatama umutama toujours atari uwo byacyanze usanga toujours ari uwo guhanura abe yariza batize ategezwa kuguhanura akakubwirije bakabwira ati ukumva uri generation nshasha ukavuga ati koko umutama arakabaho iki ni cyumviro mu batama bamwe banje bampanuye bakavuga ati bo nta muntu yoba hatagira umwuga usibye ko ufise umwuga ukomeye gusa nta muntu abeshwaho n'umwuga umwe nibishoboka naho byoshoboka mu buryo usanga hari ubundi buntu bwo ku ruhande bugenda bukenewe rero je nasanze uyu mwuga mu myuga ikomeye n'undi mwuga kandi nanje nasanze nifise mu impano ni mu myuga ikomeye ndashimira abatama banje banyimpaye cyumviro cyo kwiga umwuga cyanda wiga no kuri isaha no kuvuga mu gihe mbananyereye mu muziki Reka imbere ko twinjira ku bijanye n'umuziki utubwira urugendo rwa kano kazi twagendanye igihe kirekire twaguranye ibiganiro byinshi ku maradio ntitwari tuzi ko ofisi no ngabirano byo babifitanye isano nakamo watewe n'abacanke bari ati wawa yazimye wawa ntari kwarasohora hanyuma ugaca werekeza muri kano kazi yo gushona impuzu bifitanye isano isano bifitanye ahubwo ni ahanini ni kuvyerekeye ubuzima kubera urabona je kwanza ndakunda umuziki cyangwa umuziki wari wanze oya je ndakunda umuziki reka ndabigusigurire neza je ndakunda umuziki kandi umuziki hariho carrière ushikako udakoresheje amafaranga bidashoboka ko ugenda gushika ku rwego ushakako no kuvuga umuziki wumvise umuziki wumva amafaranga rero ego hariho rero je icyatumye ninjira mu aka kazi no kubera mu bintu byinshi nakenera dufate urabona nanifise nk'indirimbo zikaze zisaba ama video ku rwego go hejuru nkavuga ati bo jenzo kwishoboza gute kugira nshobore kuyisohorera video inshaka habaye show nimba ari invitation aronse yo kuja kuririmba nkicara nabandi baririmbye singe umufuko wa kanaka umva navuga mu gihe umuziki umva natanguye aka kazi mu gihe umuziki utashobora kumbeshaho
cansanga kumbe narihenze nari naratevye nari nacerewe nta muntu yoba abaririmbyi bose ntuwizere ko umuziki ari wo uzojya kuva mu gatondo no mwijoro umuziki utaraja muri kano kazi wawukora gute umuziki naraja muri kano kazi narawukora ndashimiye abagiye bamfasha mu mugongo benshi barazwi naho nturinda kubadondagura bagiye bamfasha ariko hari byinshi nagiye mbura musanzwe watega amaboko ubonye umubosi wagira ati ndihira indirimbo imwe gira gute nukuvuga icyo uko byagenda muri ico gihe nshaka naho nashaka prosada navuga ati reka ndondere wa mu manager wanje ayingurire kubera ikintu cyose nagikeka mu muziki rero niho nariko mvuga ku cerekeye abatama umutama wanje umwe niwe yaciyanyegira mvuga ati wewe ivyo bintu uko uragenda ni sawa ni impano yawe ari we yakwegereye cyangwa niwe wamwegereye niwe yampanuye kubera Jesse bisanze mu buzima bumeze gutya kutubwira urugendo debi ukuntu vyatanguye byamwe niwo mutama ukuntu byatanguye sinovuga ngo bo Jesse bwari ubuzima bwo kujena umva nizera ko umuziki ari wo nkorera byose rero ugaca usanga niko mbayeho mu buzima bwo kubura sometimes urumva nkanje urabona ni generation ndiko ndakura hariko harageraho nanje mvuga ati ndashobora kugira umutambukanye n'ibiki rero uca usanga umenyere bwa buzima bwo nyambari ndi umunyamuziki nkaca mvuga none ration nzo canza ndayisaba nuze sponsor wanje ifo ko ngira ikindi kintu nkoze mu buzima kimfasha kigatuma nyambo muziki ugicumbagira canke urabona nk'umuziki urashobora gukora indirimbo ntiguha amafaranga hagaca nk'umwaka hagaca n'igihe atace ukuyemo wewe muziki none umva uri umuntu ufise umuryango wocuba urumva utohavuja kwiba rero niyo nasanze iyo mpanuro wampaye ni impanuro nasanze ikomeye cyane kandi ikindi cyashimira Imana icyatumye n'ubu guhera kw'ico gihe gushika n'ubu aka kazi kanje nzogakunda gusumba nuko nasanze ibya bintu nabwiwe na wa mutama n'umukuru w'igihugu yaragarutse arabivuga ati muntu wese uri kwinosi kora nukuvuga mu bintu biranga igihugu ni ubumwe ibikorwa amajambere nuko muraganiriye na mutama urinjiye mu kazi turashaka kutubwire intambamyo yahuye nazo kicinjira muri kano kazi wari umenyereye kwinjira muri studio ukisorera indirimbo hanyuma abakunzi b'umuziki w'u Burundi abwira ati abantu jya mu tipe yatwitse kabisa yaduhaye yakoze ibintu bimeze neza kino gihe winjiye mu wundi mwuga hari ruhande y'umwuga wo kuririmba winjiye mu mwuga wo gira gute wo gushona impuzu byatanguye gute intambamyo yahuye nazo gitangura zarizi impamvu ya mbere twahuye no kubera ico gihe nibona nka Sharobaro nyene kwambara nyene amastira akaze nibiki umva gukora akazi nkaka utarakamenyera birakugora kubera uco ushaka kuzana ubusharobaro mu kazi kubera aka kazi utarakamenya none hata akazi akacanka kari akazi kariko kose ushaka kukamenya uricisha bugufi ukemera kuba gufata uko bashaka kugira umwarimu wawe ni nka kujya uri kwishure umwarimu wawe uremera ibyo akubwira urumva je hari kubera nibona nk'umuririmbye hari ibyo bambwira sintahura avuga ati barangora abana nkabaho muri Korea nibaza ko bariko barangora kumbe mu nyuma nanje ntangwe gukubita nkakora ku gafaranga avuga ati kumbe bya bintu bimeze gutya ntangura kugira ingoga ishaka avuga ati bya bintu birakaze nigeze gushika nk'umukiriya akazana impuzu hanyuma ukayishona nabi bakanayikurihisha cyane izo ntambamya abatayeri barakunda guha nazo birato bakabishona nabi nk'abakordonier bikagenda kowe nko kubakiriya mwakunda kugirana ibibazo bihe utaramenyera no mwuga nukuri bo byarashitse ariko no shimira Imana cyane gose kubera si kenshi nimba byarashitse hakagira ibyo ego si ntawe uvuka rimwe ngo aciyagira nyambace jero byarashitse hari impuzu nakora nabi ariko kubera nari mbanye n'abatama banje nizera baba professionnel mu iki gikorwa nta umva wasanga hagiye haje mu tudefo duto agacangura akavuga ati no itaranasohoka kosora haje itaranasohoka kosora iki twagenda duhanurana kandi no gushika kuno munsi ndacyari kumwe nabo no kuvuga ubu rero ni mujisho sinka bimwe byaje uvuze ko ari mujisho ugeze ku ntambwe ingana gute mu gushona impuzu ushona stiliziye ku bagabo ushona stiliziye ku bagore bimeze gute nukurumbagije ikibazo kiza cyane icyo navuga ku muntu wese aziko yambara
ubu kwanza mu gihugu ntidukeneye abanyamwanda kubera urabona n'abaririmbyi turi mu kazi nkaka turakora ijoro n'umutaga 24 no kuvuga rero umuntu wese azi ko yambara nyamba ashaka kwambara biba yabaye nyamba ashaka kwambara bimwe avuga ati ikoti wayishoneshereje bakiyumvira ko ari bimwe byahora bikorwa na za mashine ziva iyo za Burayi na hehe ariko ubu byose biri ngaha mu maboko yiwacu turashona ikintu cyari cyo cyose uzi ko gishonwa n'imashine nawe ushaka ikositime y'umufuko nawe ushaka ikositime y'iki nawe ushaka ipantaro nawe ushaka ikanzu wakwiye kuri Instagram yande byose zana tugukorere kandi turashobora kuyigukosorera bigasumba byo wiyumvira n'ibyo waruzi hano ukorera ndabona ni muri zone ya Buyenzi ku Gindwi nimero 40 nimero 40 ukorana n'abandi ndabona uri kumwe n'umutama humuye uri kumwe n'undi mutipa kiri muto uriya mutama numwe ariko yakuvuga ati niwe yanyegereye arambwira ati kibondo ingo wiga umwuga hame bisigaye bizoza kandi byose bizogenda neza uyu mutama mubona n'ukuri ndamushimira cyane ni intare kwanza no gutera amasauti kuri iki gikorwa kana ko hari nk'indirimbo ushobora kuri kurategura uzohavukisha nk'amatwi ati mutama ni intare ati ndagutereye saluti mutama nawe natanguye kuraba umuntu abawe yakukore yaragutumye ushika ku rwego jeshitse ko nkuru n'ukuri mu gihugu ni intare kubera umva arashoboye gufasha jewe jenyene arashoboye gufasha igihugu cyose akavuga ati abakeneye umwuga kanaka jeje nyene ndisire certain mvuga ati ni mu mwiture canke mutwiture turashoboye kubafasha mu ico kintu cerekeye gushona no kuvuga yo mutama rero ari mu batama bambaye hafi cyane batumye mba umuntu ari kurundi gwego ruhambaye kuvyerekeye gushona niyo mpamvu nguma ndi nyuma yo mugongo we bushika zino uri kuri ivuga urumva abifise mwuruhara kino gike urashona ukongera ukaririmba buno buzi ubanyikanya gute bwose nasanze ari ibintu bijanye ubundi jembo ndashoboye gushimira Imana kubera naciye ku ishure narigiye gushikaho ngejeje Jeff amashuri 12 ego ndayifise no kuvuga rero nasanze bajya abantu baheza amashuri bagaca bagenda kwicara imuhira ngo barindiriye akazi munyamba wigiki ngurindiriye ico nyene no kwihenda cyane nibigishe ubuzima no kugwana ubuzima ni nk'umusozi uduga hamukamanuka ushobora gutangura uri kuraduga hamakagera ahantu manuka cyangwa ugatangura uri kuramanuka ugaca hakagera handi ushobora kusubira kuduga rero ikintu bomenya aba bantu biga bagaca bakatwara ama diplome bakajyamika mu nzu ngo barindiriye kakazi bigira nukuri barihenda cyane ni ikintu cyari cyo cyose uziko gishoboka nakazi kawe kiretse ikitemerewe n'amategeko gusa sino jewe urabona ndumuririmbyi ndashaka kuvuga ati abaririmbyi ni show busy bamenyere bagena mu midugi ikomeye kuri uruhande kuri umwanya je ndashoboye gukora ico kintu kwera ndakora nkaronka amafaranga nkavuga ati bo ubu naho aho baje kwinjira muri show haje umusani kanaka azwi nk'umustar akomeye ndafise kwirihira je naho batoma invitation nkavuga ati ndagenda ndajya inywe kubera nize umufuko wiwa ariko siko vyahoze ico ni kindi kintu cyiyumviro cyaje nabona ati kumbe impano sijyanye ikintu yo chance nucuga umwanganira ico nyene ngo jewe ngo ndumuririmbyi ugaca weri guryamye ngo ni showbiz kora akazi twese dukora akazi batari banga riri ngo bwana video wawa mu kwezi ugerageje gukusanya ukavuga ati nakoze neza winjiza ngaho nukuri bo iryo nibanga ryanje gusa ndatunze umuryango kandi nanje ndituze kubereke kuri aka kazi mvuze gutya ari gero cyuzanga ariko iryo nibanga ryanje muga ntiwidoga nukuri sindidoga nashimira yaba nidoga no maya sirari kwemera ndababonye na cankwebo ariko nimukunda aka kazi abantu mutabizi mukunda akazi akariko kose karashobora kukubeshaho je rero karanyorohera kwanza kubeshaho umuryango wanje nanje kwibeshaho uko gusumba uko byahora inyuma
kandi aka kazi n'umuziki birajyanye kubera nyambura umuririmbyi ndashobora kukwambika nyambura n'umukuru w'igihugu ndashobora kumuha amayide yo kwambara nkavuga ati gutya nkamushonera nk'ikote urabona ajya amasitire yiwe akaze nyine y'amahatari ntamushonera nyine akaze nyine kana ko nta style nimwe udashoboye mu gushona zaba impuzu z'abakomeye nshatse kuvuga bari hejuru n'impuzu zo gushika hasi wari wese aje kino gihe urashobora kumwakira mu kazi kawe kandi twibutse bariko baradukurikira ko usanzwe mu artiste ukongera ukaba no muririmbyi yamaze kwitahura reka tuje ku baririmbyi bagenzawe rimwe na rimwe kenshi usanga bama baguma barindiriye ngo umuziki umunsi umwe uzoriha inoti kugira ngo bibesheho atakandi kazi bariko barakora nukuri ico no bahanura kihuta oze acheni kulala acheni kama unafanya hivyo ni upumbavu canke ni ubujuju bwa hatari nukuvuga akazi udakora akazi nta muririmbyi numwe uzi abaho kwisi Imana abeshejweho n'umuziki gusa nukuvuga naho yo bari dufata karorero kenshi nakunze kuraba hanze y'igihugu kuvyerekeye kuvyogirira akamara igihugu sindaba hanze kuvyo konona igihugu nukuvuga uravye nka nk'umuririmbyi Diamond n'umuririmbyi ageze ku rwego rwo hejuru ariko arakora ibindi bintu byinshi turara ayandi ma business udakoze ikikora nta muntu azokwirirwa ajyamye azogira icyo imariye ngo akimarire n'umuryango ko dukura amaboko mu mpuzu nk'umuhungu cyane n'abakobwa bo barateye imbere barakora no cumbwira yatwa abahungu ngo twiriwe kubona nka Chris Busy kino gihe yikorera ivyiwe muri town wana ko aruhande yuko aririmba yavuye yinjira muri business nawe nyene Elvis Mapoz nawe nyene gutyo nyene kino gihe ibereye muri business narabonye na Bizo Uwezo ryari yafunguye shop wana ko nawe nyene hari byinshi ariko arakora tugerageje kurabijya nino abartiste batandukanye hari ibindi migambi myinshi bariko barakora urumwe mu bo twagende jo tuzogendera n'abandi kugira ngo abartiste bakanguke bumve ko umuziki nimba ataco uri kurabinjiza canke nimba ataragera ko winjiza inoti zifadika bumve ko hari indi myuga nawe nyene baheza bagakora mugura azonkunda kenshi aga freestyle kuvuga gapana video wawa iyo ngiye utanga ubita aga freestyle ngenda nyota ariko mugiye ukankubitiye inyota irahera gato twagiye ubuzima bw'umusirikare bugenda kuri hange ingorane mbona ni nyinshi ariko ababwitange yaba korora moso zaba yarujuje impange ariko kugitegeko akabwirwa ngo witange asiga umuryango wiwe akarwanira amahoro abara bagenzi wiwe bagatwagwa n'umuriro kubw'igihugu ciwe kemera kurara itiro naho ibikorwa byiwe bitamuhesha agaciro kore musirikare wamye witangira abandi uriho kubw'ineza bikazoshimirwa abandi naho biruka intumbero ntuzoca ufata yindi ngo uhindure umutima hamuhemukira abandi musubayeho utazi umuryango kumerewe ukumbuye umugore wawe ukumbuye n'abana bawe Imana ariranye na ntiyumve niyo we watwawe atari kubw'Imana ntuzobukiwe mazimisi ntumva masoro ya sana viji wawa ariko indirimbo shasha muherutse gusohora indirimbo nziza imeze neza yo kwikukira aho turimbira verse waririmbye sinoyirimba ko sindisi sinoge reka ndabisaba kubera naririmbye freestyle umva hari bimwe ntibuka umva bafatiye aho nyere kandi ni naje natangwa indirimbo urabe ugira uti kabisa ngaha jewe ndiko ndashona ngaha muga ndashobora kwitaga freestyle kuri iyi machine ndetse n'izi mpuzu mbona ngaha ku kazi kanje nturabipima ariko piga mzuka hapa kabisa kubera kenshi urabona aka kazi n'akazi karusha mu mutwe bisaba nk'ubu baravye mu ijya ndirimbo ya Dori barabona ko nerekanye mu uyu mwuga ariko nk'ubu ko musanze narushe mu kazi usanga ibintu byinshi mu mutwe ishure okay byatanguye nk'ikiri gipeti bampa ikijumbu capiti byatanguye nk'ikiri gipeti bampa ikijumbu savye capati bati genda school ni waheze ubu zoba umukuru byatanguye ngenda vyanka sinarinzi ico ngiye kuronka kumbe njanywe ku rumuri karujana ku bumenyi nigisha ku bumenyi nyakuri kuburonka rukwirinda ubufyinyi mbandageze ku ntebe y'ishure ntangurana A B nkurikiza C mbakamurize data na mama bagiye gukora wakana mu cibare ciwe bavyifashishije mu kunyobora mwigisha kangatuye
we Okay, deko bisanzwe bimeze. Asante sana, izi ni zimwe mu ndirimbo bakore hariya muri King France Records kwa Kimangu Francis kino gihe asanzwe barizwa hariya mu gihugu ca Hollande. Mufitanye imigenderanire nyabaki kino gihe kudaherutse kumva ucisha mu kanwa ijambo King France Records. nukuri bo icyo novuga mu igihugu kitagiramwe abatama naco kiba kimaze ujya ni mu batama banje bibihanganye nzorinda waha kubera niwe muntu wa mbere yamfashe mu mugongo mu muziki ndabye muri mu studio za Mayibobo hari azigitangura kubera jendi washa mu bantu batanga umuziki kera ariko Kim France niwe muntu yavuze ati wawa kubera impano yawe reka ndagusupporting no kuvuga n'ubu mfise ibikorwa project ikomeye ndiko ndakorana nawe nama video akomeye ndiko ndakorana nawe no kuvuga mu bishasha nobwira ko abari abakunzi banje bo kwitega Harimo ivyo afise mu ruhara. Ewa novuga yuko ari nkawe novuga ari nka defenseur mu bikorwa ndiko ndakora n'ukuri ndamushimira cyane Imana muhezagire mu ivyo bihugu arimo ndazi bigora ni byinshi ariko Imana imurinde maka keleweki yeah. Paka kieleweki duheraheza message wohereza abakunzi bawe message wohereza baba artiste bandi kano kanya avyutse ebada no gutangura kwiyumvira ati mbe uyu munsi haza kuza kundamutse umudemu yu haruhande yaho mbe uyu munsi nza gusokera hehe haruhande yaho mbe uyu munsi nza gucora nde ariko urabona ko wavyutse pel uja ku kazi uri ku mirimo ndi amafaranga ukora muri kano kazi kawe naca izagufasha gusohora indirimbo ndetse no kugira ngo ushike mu bibanza bindi bavyicaye mwe abandi bagabo ariko iyo bijya hose ntubuze impanuro ushobora kubatekerera bwana Vijwa wa icyo no babwira kihuta je hari ubuzima mbayeho mwo ubuzima bubiri nukuvuga mbayeho ubuzima bw'umuziki n'ubuzima bwo gukora akazi ikindi gikuru gisumba ico no gusenga kubera je nanje ndasenga kenshi nukuvuga idini ryanje rire kurira gusenga gatanu ku munsi ni naco tukwibagira kubera ni nayo mpamvu turi ku isi so ikindi rero jewe no kugira muri 24 noba mfise nk'amasaha make yo kuruhuka umutaga nawe uhereje akakazi ijoro narihereje akazi k'umuziki no kuvuga je unyita umusirikare mbayeho nka soldier man nyamba wishinga kuryama attention bijya bintu duhurira muri hajya uncora no sinzosubira kuguha wowe uri umuririmbyi udashaka gukora akazi urihenda sana kubera jewe aho tuzohurira hose nyaba tutarahura nzoba nshoboye kwirisha kwinywesha nkaze nyene imvura ngera mu mudugu kaze ariko wowe bijya biruka uza ku mugongo w'abantu nibiki uri kurihenda ibi byose rero iyo biva nakazi ntibizera akazi kamwe cyane ubuherutse twakubonye wasubiye nkaho mufitanye imigenderanire na Big Fizzo ndetse mucamarakona na collabo na Double J yarakibarizwa muri Bantu Boy bamwe ati uno mugabo Vijwa wa ashobora kuba yinjizwe muri lebo ya Bantu Boy abandi ati ni kwa bucuti nyene bafitaniye arakoze indirimbo hanyuma aragiye bimeze gute hari ibyo uri kurakorerayo imigenderanire imeze gute bizokomeza cyane nukuri ico noshima kubera je ndakunda gushima kandi sinoshibira umuntu yarapfuye ndamushimira kihari Farias no mu big brother from far away kubera twabaye mu bihe byinshi bibi na byiza nukuvuga Farias ndamushime igihe cyose twahuye nta musi Farias arigera mbwira nabi nta musi Farias arigera ntuka kandi nibikorwa tumaze gukorana turabikorana tunezerewe kandi rero no muri studio yiwe arafise umuruhara runini ndamaze gukorera ibikorwa byinshi naho ego ndamaze kuri ijya ndirimbo nakoranye na Double J niri kuri channel yanje ya YouTube nukuvuga after hajya hari andi bomb ibindi bintu bikomeye indirimbo nakoze nize nawe nyene ubwiwa ahoraza ndiko ndakora kumvireza akavuga ati wawa iyi nyimbo nani kubalisha ibyo byose ni bintu biryoshe ngiye guha abakunzi banje n'umuziki wacu nguko murabona ko Vijwa twamusanze mu kazi kiwe eka misi yose ko gushona rero nta kindi twakora atari kugarukiriza kino kiganiro hano ariko muri rusangi biraryoshe cyane kubona hari abaririmbyi biyumvira kugira ati twe nimba turiko turaririmba reka tunerekane ko tunashoboye hariho nakundi buzi dushobora gukora rero yaduhaye akanya arabona ko tumaze iminota hafi 30 gutyo ariko aratuganiriza yabanje guhagarika ivy'akazi kiwe nta kindi twakora atari kumushimira ubwo ngubwo urumva ni somo ku ba artiste bagenzi we ni somo kubinebwe nibaze ko ejo aho bukera tuzokumva nabandi
kandi bamaze kwinjira mu mindi myuga haruhande yuko hari abandi ba artiste bariko barahagurukira ubuzi butandukanye. Vichwawa ndagushimire cyane ukanya waduhaye. Nukuri nanje ndabashimiye cyane, ndashimiye n'ababandanya badufata mu mugongo cyane cyane baciye kwizi aya mateleviziyo yacu, aya mateleviziyo arakomeye. Nukuri abari hanze barakurikirana, abari ndani y'igihugu turakurikirana, kandi ikindi nosaba nuko mutoruha ja ku macano yacu mutugirira ama subscribe. Mu Burundi usanga dufise amatelefone, urutelefone rumwe runini umenga ushobora gurufatirana taxi, ariko ugaca usanga ibikorwa byacu ntaba subscribes tufise, nukuvuga benshi batunga ivyo bitelefone umenga nibazi kubikoresha. Sasa menya agaciro kiyo telefone ufise, ja kumuririmbyi w'igihugu mugirire subscribe, hari ico wiyumvira yaririmbye ukita kunezera, mubarize hajya rene vuga ati iki kintu gisigura iki, tuba turi tayari. Nukuvuga je nkanje nk'akaro kuri pare yanje je ndi intare, unyandikiye kuri social media ariyo yose, Instagram, Twitter, Facebook, hose cyanda kwishura aho nyene direct. Ngibi bitangiye kuvutangiye gushona kubera kare waramara nk'indwi yose utagiye ku murongo. Byarigeze gushika ni muri bwa buzima nyene ntari ngira akazi, umva naguma nizera ngo warumeze nabi ndakwibuka. Ni wari ngo naho ndakwandikira saa sita z'ijoro uranyishura. Naho nukubiza isaha imwe y'ijoro, nukuba saa 7 z'ijoro no kwishura. Telefone iguma ku murongo. Bana kinje mano bazoshama sama mega ko kinoti ziri njana ko naco handi bitenge bizivye man. Ico cyarakemze kuri ndashimira Imana. Gusa ico notera kamo aba boss banje, aba managers banje, ifo kumsupportinga mu bintu bibiri. Urangaha nkoresha imashine ariko siyo nkeneye. Ariyo mbona nkavuga ati ngaho nyene ukeneye imashine imeze gute? Ari imashine ndaba, hari amashine akomakomeye yagenewe akakazi. Uyikoresheje naho yoba ari umushefu kanaka nde yovuga ati kweri imuzu, ahubwo si no kuvuga ngo ndagushimiye, reka ndakugurira kampuni ikomeye uguruza uruganda wambika abarundi bose cyangwa isi yose. No kuvuga ndakeneye amamashine akomeye nk'umuririmbyi w'igihugu, abanyagihugu, abene gihugu, abashefu, abakuru bacu, abavyeyi bo ku gihugu, mwese mudukuriye n'abato n'abakuze, nukuri mumfashe musupporting, munyizere, hama murabe icyo ngiye gukora mu gihugu cyane. Reka ngo kuracarindire ya freestyle wahereza Fabilove ntarishura. Fabilove ntarishura, ndarindiriye ngira sinzi ko ari ubwoba, gusa ntatinye, ni mu rukundo, ni muri bwa bumwe, nukigira twereke isi ko mu Burundi dukaze. Ni challenge yamuhaye doko. Reka nshimire cyane abariko baradukurikira hano kuri kamera za Niosel TV edition ndayahoze muri kumwe kugira ngo ndabashikirize vyinshi vyiza kandi bimeze neza. Aho bukera tuzogendera uwundi mu artiste canke uwundi munyamwuga kugira ngo dukomeze kubereka ivyiza bikomeje kuva mu gwaruka rw'igihugu cacu ciza cy'u Burundi. Nongere nshimire cyane Arkeni hariya kuri kamera, ubona ko yatagese neza kandi umutipe yamusizemwo neza, ibintu bimeze neza. Bye bye.